Jewe nitwa Isaac Bujaba nkaba ndumuhinga mu bijanye n'ivy'akaranga n'imico kama bishimikiye mu gisata kijanye n'ivyo gucapa, gusiga amarangi, kubumba, eka mbere n'ibijanye n'ibicapo vyo guhayanisha ibintu n'abantu. Carrefour de Beaux-Arts n'ishirahamwe rifise umugambi wo gukora ibijanye n'ivy'akaranga n'imico kama, rikaba iryo shirahamwe ryavutse mu 1980 mu nyuma rirakura rica ryemererwa mu 2011 niho ryemererwa n'amategeko. Ryari rimaze imyaka itari mikeya rikora. Ubu rero rikaba iryo shirahamwe rikorera ngahanye i Bujumbura ku Buterere niho hari amazu dukoreramwo, ngomba kuvuga ama atelier aho dukorera iyo myuga ijanye no kubumba, ijanye n'ivyo gucapa, ijanye n'ivyo gusiga amarangi, eka mbere n'ivyo bijanye n'ivyo guhanisha ibintu. Haturi ni no hita yuko ariho hari intebe ico bita siège social, akaba ari naho mbere hari naho twerekanira ibintu bimwe mu byo dukora. Abashaka kubimenya hamwe n'abashaka kubisaba yuko tubibakorera babisanga ngaha. Are turi ni mu Kigobe bahita kuyora bita Kivyeyi nomero 35, akaba rero hariho isiege ya iyo societe bita Carrefour de Beaux-Arts. Carrefour de Beaux-Arts irafasha ubwa mbere mu bijanye n'ubushakashatsi, irerekana uturorero twingene abantu imbere gukora ibintu bobanza gukora ubushakashatsi kugira ngo bakore ibintu bishasha, ibintu biramba, ibintu kandi biteye igomwe. Carrefour de Beaux-Arts kandi irafasha abantu na cyane ugwaruka mu kwiga imyuga itandukanye, ya myuga iba ari yo gucapa, yo gusiga amarangi, ya myuga yo kubumba, ya myuga mbere yo gushushanya ibijanye no guhayanisha, ikabafasha mu kubigisha mu nyuma, ikanabakurikirana iyo bahejeje ivyigwa bashinze inganda canke amasosiyete yabo, irabakurikirana kugira ngo irabe yuko bariko barakora neza, hama ikabaha impanuro. Carrefour de Beaux-Arts irafasha kandi mu bijanye no kwiga ivyigwa bijanye n'amaproje. Amaproje rero imigambi, kwiga imigambi yaba imigambi ijanye no guteza imbere iyo myuga, irabafasha cyane mu kuzana ubuhinga bushasha bugezweho muri iki gihe. Carrefour de Beaux-Arts kandi irafasha mu kwakira ibikorwa, barabidushinga ibikorwa kugira ngo tubarangurire imirimo bifuza, haba muri ivyo vyo kusiga amarangi, vyo gucapa, vyo guhayanisha, eka mbere n'ivyo kubumba. Turakira rero amakomande tukaheza tukayakora neza. Abantu benshi batuzanira ivyo tukora barabishima cyane kuko barabona ubudasa n'ivy'ahandi, kuko nkuko nabibabwiye dushiramwo ubwo buhinga bwo gushakashaka ikintu kiramba ciza, kandi ubona ko aho tuvyerekanira atahandi hantu na hamwe ushobora kubisanga, kuko ari biba vyavuye mu mitwe y'abahinga babinonosoye. Nababwiye mu vyerekeye imyuga turangura, hariho ubwa mbere na mbere imyuga navuze umwuga wo kubumba. Kubumba rero kuri kubiri, hariho kubumba ibi bintu vy'inkono, inkono izi zisanzwe dusanzwe tumenyereye n'abasokuru bakoresha, haba mu kubika ibintu canke bakoresha haba mu kushiramo ibiribwa mu guteka. Ariko rero twebwe sivyo dushimikira ko cyane, na mwanya babikora mu buhinga bwa kera, turazi kubikora, ariko twigisha abantu gukora ibintu vy'inkono, no kwita kari inkono za kijambere, inkono ziramba kandi umuntu aziravye abonamwo ubuhinga butuma izo nkono zigira ubwiza budasanzwe, hanyuma kandi zikaba ziteye igomwe. Urumva rero inkono nkizi mu bisanzwe ni inkono zimeneka n'ingoga,
ariko inkono nk'izi inye ntizishoka zimeneka kuko zikozwe mu buhinga atari ubw'ibumba. Izi zikozwe mu ibumba ariko izi zikozwe mu buhinga atari ubw'ibumba n'ibindi bikoresho bishasha. Ibikoresho rero bishasha cyane cyane ico mwokumvamwo Carrefour de Beaux-Arts yo bikora gusumvya aba bandi muzi ko babumba, nuko muri bwa bushakashatsi bwacu turiga ibikoresho tubona yuko tubikoresheje twonyarutsa gukora inkono, hama kandi ibikoresho byo tuma inkono iramba, hama kandi ibikoresho bitworohera cyane kubumba gusumvya ibumba, hama kandi ibikoresho bishobora kudufasha dusiza amarangi afata neza, amarangi nayo nyene yaciye mu bushakashatsi. Gutyo ya nkono dukoze rero ikaba ari inkono y'ukuraba atari inkono yo gushingura, ni inkono iteye igomwe, ni inkono zo kushariza mu mazu indani canke hanze. Nizire mubona nk'iyi, nizi mubona zimeze nk'udusekuro ariko atari isekuro, nizi mubona ziteye amabara n'amagagwe usanga dushyiramo amashurwe umuntu ashobora gushira mu nzu canke agashira hanze y'inzu. Nizi mubona zikozwe mu buhinga buhinyanyuye cyane, kumbure dufatiye ku ciyumviro mba niyumviriye iciyumviro gifatiye kuraba ikintu kirimwo umuntu akiravye akibonamwo ikintu kimeze nk'ubuzima, si ikintu ubona kumengo carapfuye, ikintu kimwe nk'ubuzima umuntu akiravye abonamwo ubuhinga budasanzwe, abonamwo n'ubwiza budasanzwe, abonamwo mbere ikishobora kukwega abantu ngo barabe banezerwe. Na mwanya rimwe dushobora gushiramo n'ibintu by'amatara, tugashiramo amatara n'amashurwe, ivyo rero ico twita rero akabirya ni ibintu bidasanzwe abantu batamenyereye, kandi rero tukaba tubihabwa cyane cyane n'ivyo nababwiye vyerekeye ubushakashatsi. Hariho n'ubundi ubwoko bw'inkono zo gushariza usanga umengo na gakono ariko twashizemo akabirya umengo na mashurwe. Ibi byose rero murumva birava muri ubwo bushakashatsi butuma tubishoboye ku masoko, duca turonka abatugurira, nico rero duca turusha abandi. Murabona nkaha anya na gakono ko gushariza umuntu akaravye kagomba kumera nk'urubeya rw'umuriro. Twebwe rero ngaha anya mu gukora gakono turicara ahantu tukabaza tukiyumvira ico dukora. Iyo mu mutwe hajemwo urubeya, kuko urubeya rurafise insobanuro, urubeya ni ikintu ciza, muhora mubona n'abantu bariko barakora ibintu cyane cyane mu minsi mikuru baracana urwo rubeya. Rero murumva rumara umwanya mutonyi. Twere dukora igikoresho kitwibutsa urubeya rw'urumuri, nk'urumuri rw'amahoro, urumuri rumurikira inshabwenge nka Université y'u Burundi bayita rumuri. Murumva twebwe rero urumuri ni ikintu gihambaye cyane, gica gituma dukora ibitwibutsa uwo muco umurikira abantu. Nico gituma rero mubona utwo dukono two gushariza dusa dusana n'izi nkono bakoresha mu gutekamo canke mu gushinguramwo. Ubundi bwoko bw'ibibumbano ni ibibumbano bijanye n'ubuhinga twita mu Gifaransa art, biri mu byo twita imico n'akaranga. Murumva iki mubona ngaha anye ni kibumbano twakoze twisunze ivyiyumviro dufise, twashaka gushikiriza iciyumviro abantu benshi turabareka bakaba ari bo babona mu ico bashaka. Hari igihe usanga babonye ibijanye n'ivyiyumviro twiyumviriye, hari n'abandi usanga mbere batwongerereje ugasanga babonyemwo ikina kiriya bakaza bunganira ico twakoze, kuko burya abahinga muri ibi bintu bijanye n'akaranga n'imico kama si twebwe twenyene tubikora, n'ubiraba agatanga insobanuro yihuye n'iyo umuhinga yiyumviriye, akenshi tugatuti nawe nyene yaba yarazi ubwo buhinga niko yoba bikoze. Rero ibi bitabona ba artiste surya wenyene abikora, no muntu abiraba akabiha insiguro, abihaye insiguro ibereye cyangwa kongererezamwo iyi nsiguro abona yuko icyo twakoze gifise, urumva nawe nyene abari umuhinga. Aha rero namumuravye murabonamwo Karmufasoni ahetse umwana
umufasoni yikoreye ibintu, umwana murazi abana kenshi ni bintazi, yariko ariruka amurondera ubuzima, umwana nawe akwega akuramo ibyo ashoye, rimwe bikorokera hasi. Naha rero umuntu aba agomba kwerekana icyo ari cyo ikintazi. Nta kundi kuntu twokwerekana kuba ikintazi bidaciye muri umwuga rero wakaranga n'umuco byo kubumba ibintu bijanye na sculpture mu Gifaransa, ibibumbano cyangwa ibishushanyo. Nivyo ikiri cya kabiri dukora nibijanye no gushushanya, haba ari ku rupapuro canke tugakorera ku kindi kintu atari urupapuro. Nibimubona ngaha anye, ibimubona ngaha anye nibishushanyo twakoresheje bwa mbere na mbere n'amakaramu, haba mu nyuma dusiga amarangi, turasiga amarangi kugira ngo ayo marangi aze kudufasha kubonesha neza iciyumviro twari twiyumviriye kijanye n'ibijanye n'umuco n'akaranga vyacu by'u Burundi. Aha muravye kahise ku Burundi murabonamwo abantu, imbere hariho umwami Mwezi Gisabo, hanyuma n'abamufasha, hama iruhande hari abadage, cagihe c'umuzo w'abadage harabaye ingwano rero kugira ngo ihere, kwabanje kwicara hamwe bariyumvira ingene bose yanira amasezerano yo guhagarika intambara. Muri ayo masezerano rero murabonamwo abasirikare b'abanyamahanga, murabonamwo n'abasirikare b'abarundi bita kera abadasigana. Iki rero ni igicapo cereka cyane cyane urwaruka rw'ubu unye kugira ngo rubone kahise ku Burundi muri cagihe c'intwaro ya cami, n'ivyagiye biraba. Nta kundi kuntu bomenya ingene Burundi bwabayeho hatabayeho abahinga nka twebwe, tubisomye mu bitabo, tubibwiwe na basogokuru, duca tubicapa kugira ngo abana bazovuka mu myaka iza bazobone ingene ibintu vyagenze mu gihugu c'u Burundi muri kahise. Turetse iki hariho n'ikindi ku bantu bakunda imico y'abarundi. Murazi ko imico yacu abarundi n'abantu bakunda korora. Aha rero ni ikimenyetso c'inka, guko inka ifise agaciro gahambaye cyane mu gihugu c'u Burundi. Murabizi iyo rero umuntu ayerekanye, ntayerekane nk'inka boshora ku isoko, ni inka kugira ngo babone ingene ubwoko bw'inka bwo mu Burundi bwari bumeze n'akamaro yari ifitiye abanyagihugu, na cyane cyane ikibanza inka iha umuntu azitunze n'ikibanza iyo nyene ifata muri societe y'abarundi. Nico gituma rero usanga mu mutwe ibintu vyerekeye ivy'inka biguma biza. Ikindi ikintu cerekeye ico kwinezereza, hari abantu benshi bakunda ibintu by'amashurwe. Amashurwe rero twebwe turayakunda cyane, nico gituma mu vyo ducapa musangamo hariho amashurwe. Iyo tugiye mu mirima irimwo amahoke, biratunezerera ijya muri kiya gihe aba yashuritse, haboneka neza kugira ngo rero umuntu agumane ico yabonye mu mutwe. Naha tugira igicapo cacu kugira ngo ugishize mu nzu cakindi ukunda wamukibona, biradufasha cyane mu kubaho kwacu kwa misi yose. Iyindi myuga dukora ni imyuga yo kumenyekanisha, ni ibintu twita mu Gifaransa design. Design rero ni ikintu kigoye kuvuga mu Kirundi, ni ugucapa, mugabo umuntu acapa ibintu bituma ashobora gukora ibijanye n'amasanamu, umuntu afatamwo ibicapo hamwe n'ivyandiko akabivanga, mu nyuma kugira umuntu amenyekanishe ibintu canke amenyekanishe abantu bakeneye kwimenyekanisha. Nka twebwe turi abanyamyuga, eka mbere n'abantu b'abadandaza baraturaba cyane kugira ngo tubafashe kugira ngo turonke ibintu twerekana kugira bamenyekanishe ubwabo amahinguriro yabo no kumenyekanisha ivyo bakora, gutyo bagaca baronka ababashorera. Muri rusange novuga yuko ivyo ari byo dukora, ariko ahanini nyamwumvise yuko bishimikiye ku bintu bibiri. Hariho ivyerekeye ivy'akaranga n'imico bita art, hakaba n'ibintu bigira kabiri ivy'akaranga n'imico mugabo vyerekeye artisanat. Twebwe rero mu buhinga bwa twize nubwo gufasha ivya art mugabo koresheje ubuhinga bwa artisanat. Nico gituma mubona hari ivyo naberetse nk'ivyo vya sculpture na peinture, ni vyerekeye art, mugabo ibi vy'inkono vyerekeye artisanat, ko vyose uko ari bibiri ni magiriranire. Ubu buhinga bwacu burafasha abantu cyane. Ubwa mbere ho bufasha abanyagihugu muri rusange, kuko murabona
hamwe tutabayeho ngo tuvyerekane nta kuntu twomenya ingene Uburundi bwabayeho mu myaka yahera muri kahise. Kubona rero hariho ahantu tuvyerekanira yaba dufise hanini yinya, murabona biratuma abantu baza kuraba bakabona ingene kahise kari kameze. Icya kabiri bifasha, ibi biratanga akazi. Hariho ugwaruka rwinshi rufise ingabirano, kandi ingabirano zitandukanye muri ibi bijanye n'imico n'akaranga vyacu. Ibi rero byo gucapa n'izindi ngabirano, nivyo ingabirano Imana iha abantu bake, ariko abo bake naho baba bazifise ni vyiza ko tubamenya, tubaze kubamenya tuca tubafasha tukabigisha. Tubigishije muruva mu nyuma baratoza amashuri, hanyuma bakaja kurondera akazi bikabatunga. Turetse n'ivyo baratuma igihugu cacu gisa neza, kiba ciza cyane. Ingenzi kugira zigendera igihugu cacu nuko haba hariho abahinga bafise ingabirano nkizi bavyize, hanyuma bakabinonosora. Izo ngenzi zikaza zije kurondera ikintu zitabona ahandi. Murabona rero birafite akamaro n'igihugu, kuko natwebwe tubikora iyo turonse ibikorwa vyinshi binini biratuma turonka udufaranga, tugashira amafaranga muri leta, gutyo mu kuriha amakori bigahemba abakozi ba leta. Murumva rero akamaro ni kenshi. Nababwiye nko mu gihugu hagati hariho amazu y'iratiro. Ayo mazu y'iratiro atarose nk'abahinga nka twebwe ngo aronke ivyo bashira muri ayo mazu y'iratiro, hama zangenzi zije zibone ibitari bikenye biri muri ayo mazu y'iratiro. Murabona nk'ubu muvuye ngaha anye mukagenda muri Musée Vivant, cyangwa mukagenda muri Palais des Arts, cyangwa mukagenda iyo ruguru hariya aho Mwezi Gisabo yasinyanye n'Abadage, barakena ibintu nk'ibi inye vy'ibibumbano eka mbere n'ibicapo, kugira ngo abantu b'ingenzi, ubwa mbere na mbere ingenzi zo mu Burundi twebwe nyene, abana bavutse eka mbere n'abakuze basubire kwiyibutsa ingene ivyo vya kera vyahora. Mu nyuma cyaza n'ingenzi zivuye mu mahanga zije kuratira ijisho ubwa mbere na mbere ho no kuraba ico dufise abandi bose badafise. Ni ibikorwa rero novuga yuko bifitiye akamaro abantu benshi, duhere kuri twebwe nyene ko biradutunze, biratubeshijeho. Ikiri bidufasha twebwe umuga nk'uyu unye nuko bidutuma dutembera ku isi. Nukuri tugenda ibihugu vyinshi, ahantu henshi baraduhamagara tukabitwara, handi tukagenda kuraba ingene abandi bakora. Muri abo onye mu gwaruka twigisha ruraronka akaryo kuja mu mahanga, kuja kuraba ingene ahandi iyo bageze, ivyo bagezemwo, ico baturusha, bakabona natwe ico tubasumvya. Cyane wizuye umwuga ucurondera abandi bantu bawumenyereye bamaze gushika kure, mugafashanya, mugahanahana ivyiyumviro, mugahanahana mbere n'amasoko, bigatuma rero umuntu yizuye umwuga atembera ku isi, kuko gutembera ku isi si impano ya bose. Ico rero twekera dufasha cyane, kandi turabona yuko nk'ugwaruka bw'ubu unye ruriko ravyijukira. Hari abatanguye kuza baraja mu mahanga. Muri iyi misi twe twagiriye ibakwe ryo kumenyana n'amashira hamwe afasha abahinga bajanye n'ivyakaranga n'imico kama. Ishira hamwe bita Pasaka, nishira hamwe bifise uburyo bwahawe na Union Européenne, yashira hamwe y'abanyaburaya. Nk'iryo ryaradufashije biciye mugambi wo muri Adisco hamwe na nico bita Maison de l'Entrepreneur. Masinzige no kivuga mu kirundi murambabarira. Nabantu rero baje kuturaba nko kumuje kuturaba, barabona ivyo dukora, hanyuma baradufasha, baratwunganira, baradufata mu mugongo. Biratuma tuza kuraba muri Senegal ingene ibintu biriko biragenda, bo bari imbere cyane ya twebwe. Turagenda muri Mali, aho hose twagenda mu masabukuru no kubonana n'abantu nka twebwe, tukaganira ko tugomba yuko ejo Afrika iba haba ahantu heza harangwa n'ivyiza, kugira ngo ingenzi zize kuraba ivyo banditse kuri Afrika naho tugeze muri iyi misi. Twebwe rero abahinga bovya imico n'akaranga niko tuzoheza tugasubiza isi akanovera, na cyane cyane kontina yacu ya Afrika tuyigire nziza, twerekane ico turushije izindi kontina. Ariko mu kwiyumvira Afrika tubaze twiyumvire rero Burundi bwacu, naha tugira tuti rero birafite akamaro ababikora, birafite akamaro abanyagihugu, birafite n'akamaro rero n'igihugu ubwacu, kuko kiratorera ko biciye muri ubuhinga twerekana
mu vy'akaranga n'imico kanga. Je novuga yuko nakira bose, twakira bose kubera guko ico duharura gusa nukuraba ko umuntu ubwa mbere na mbere aba afise ingabirano mu bintu bijanye no gucapa. Ibi bisanzwe mubona abana bafata urupapuro n'ikaramu, umwana afise ingabirano arabikwereka ntiyihanganira gucapa. Muri abo bana rero hariho abavyeyi bataba bazi yuko bafise ingabirano zidasanzwe. Nababwiye ibintu byo gucapa sikibe n'izindi ngabirano, n'ingabirano Imana itanga ikaziha abantu bake. Umuntu afise ingabirano ntiyihisha nk'abana batonyi baravyerekana mu gucapa. Hanyuma twace turundira ahantu tubakira mu kiruhuko cici, bariyandikisha. Hanyuma Carrefour des Beaux-Arts igategura bigisha, igacifasha abo bana mu kugira mu kucapa bisanzwe, mu gusiga amarangi, hama bakiga n'ibintu byo kubumba, kuko ni ibintu abana bakunda cyane. Icya kabiri bashidukira cyane abana, ibintu mubona dukoresha iminwe nivyo, ariko turakoresha no mu buhinga bwa none ama ordinateur. Muri ivyo bintu nababwiye bita design, abana bagatangura kumenya gucapisha ama ordinateur kuko niyo nyarutsa gusumvya iminwe. Naho rero muci muza abantu bakeneye ko abana babo baza kunonosora ubwenge kuko bafite izo ngabirano, ngo babwire bakaza ku Buterere niho tubikorera, iruhande ya Don Bosco, turafatanya niho tubikorera. Abo bana baza muci tusaba abavyeyi yuko boduterera amafaranga yo kugura ibikoresho, hanyuma tukanabasaba yuko bo batekerera udufaranga tugira ngo babafungurire saa sita nivyo. Turetse rero abo bana batonyi, turafise n'ishure, no gita ishure n'ikigo, reka tucite ikigo cakira uwo wese yumva yuko abikunda mugabo atabifitiye ubumenyi bukwiye. Turakira rero abantu bo ngaha anye i Bujumbura, nkuko twakira abavuye ruguru duhawe n'amashirahamwe mpuzamakungu. Hari abo twahawe na PNUD, hari abo twahawe na UNICEF, hari abo twahawe mbere na projet za Banque Mondiale nkamera nk'abandi, hari zo twahawe n'aba bajejwe abatwa bita Iniproba, hari abo twahawe na Swiss Contact, hari abo twahawe hari amashirahamwe menshi cyane y'amatumwikira abantu kugira ngo tuhe ubumenyi, no kwita ubumenyi mperekeza. Baba basanzwe babikora mugabo bakabikora mu buryo kumure budatomowe, twegere tukabafasha muri renforcement de capacité, kubaha ubumenyi bwinshi. Mu nyuma kandi tukaca tubakurikirana iyo bagiye kugira ngo turabe yuko ivyo bariko barakora babikora mu buhinga twabigishije. Ego turetse abo rero hariho n'abandi baza ngo bakuvuga bakora iyindi myuga nk'ibi byo gushona, ivyo byo kubumba, nk'ibyo byo kujisha, bakaza tukabigisha ubuhinga bwa none bwo gucapa kugira ngo ivyo bakora babikore mu mwanya mutonyi. Abo rero turabakira nabo nyene, kandi benshi muri abo baza ngo tubigishe ku Buterere muri ico kigo n'abantu bashobora kuharara, tukanabafungurira bakamara ukwezi, bakamara amezi 2 canke 3, hanyuma bahejeje bagaca bataha, tukabakurikirana ibyo bagiye. Iki kigo kandi irishira mu mambe Carrefour des Beaux-Arts riranabafasha kandi rirafasha kandi abantu tubona yuko bafise ingabirano mugabo badafise ukuntu berekana ivyo bazi, tukabereka ahantu bavyerekanira kugira ngo bashobore kudandaza bagurishe, tukanabafasha mbere kurondera amasoko yo hanze kugira ngo ivyo tubona yuko byokora gushora hanze tubereke ingene bo bishora, n'ingene bokunka gusumba kubidandariza ngaha kuko ngaha anye kenshi batanga amafaranga make cyane. Nivyo abo nibo dufasha rero ugamena mbere mu bushakashatsi, hanyuma mu kwigisha, hamwe no gukwirikirana abantu iyo bariko barashinga amashirahamwe yabo canke bariko barashinga amasosiyete yabo, duca tubakurikirana kugira ngo baze bakore ibintu birama. Imyuga mu Burundi iracari inyuma cyane, abanyamyuga ni benshi cyane mugabo umuntu aravye urabona nta shuri rihari ngo bavyige babinonosore. Iyo ni ngorane ya mbere. Ya kabiri, nta mashirahamwe menshi kurya tubona hari amashirahamwe yaje gufasha
mu bisata nk'ivy'uburimyi n'ubworozi, mu bisata nk'ivyo bidukikije, mu bisata nk'ivyerekeye ivy'indero, barafise abantu baje gufasha Uburundi kugira ngo ivyo bisata bitera imbere. Twebwe rero mu vyerekeye ivy'imyuga nukuri ibisata nibike cyane bishigikiwe. Ubwa mbere na mbere ho leta yaradufashije cyane ishiraho amategeko abigenga, ariko irashiraho mbere n'ikigo kizoza kiradufasha umuntu akoze ibintu aje kuvyandikisha. Ubwo ico kigo uburyo ni buke cyane, ni buke cyane ku buryo ntigikwira hose kugira ngo gifashe. Ikiri leta yobaye yodufashije itarashika ko nugushika hasi, nugushika hasi mu mitumba, kubona abantu bakoreye imyuga ngo bagire urusasuma rwabo. Murumva ni ngorane kubona hariho abantu bakora imyuga mugabo ataho banditswe, atawuri karabafasha kugira ngo baze batera imbere, atabahinga babagendera canke ngo nabo baze kugendera abahinga bahambaye cyane babone iyo twege tugeze. Murumva ni ngorane. Ni gisata icyakaranga n'imico kama nuvuga yuko gifise kandi izindi ngorane kuko nta n'abakora ntibafise aho bavyerekanira. Abakora uyu mwuga benshi ntibatungishije kubera guko ntibafise aho bavyerekanira, aho badandariza, ntibitwara mu mahanga. Urumva rero turacafise ingorane z'ukutaronka aho dukorera, z'ukutaronka aho tuvyerekanira, z'ukwimenyekanisha twebwe nyene no kumenyekanisha ivyo twakoze. Ivyo byose ni ingorane turavye mu bindi bihugu, bo barashoboye mbere no kuja hamwe, mugabo twebwe benshi nibanyamwigenda ko mu wese akora ukwiwe kandi agakorera mu gifuri, aranyegeye ntaboneka. Murumva ni ingorane nyinshi tugira tuti ubu cyo dufasha nuko hobonekamo muri twebwe nyene abamaze gutera imbere, twegeranya abandi kugira ngo dukorera habona, turonke naho twerekana ivyo twakoze, hama tuje mu mashira hamwe manini, hama turondera inshuti n'abagenzi b'abanyamahanga baza kudufasha, tubagendere nabo batugendere, gutyo tumenyekane. Ica gatatu nuko twoshikira abatuyoboye muri leta kugira ngo bamenye ivyo dukora, hama dufashanye. Tumaze gufashanya nabo muri leta, twe twibaza yuko tweza tukanyarutsa kuronka aho dukorera, kumenyekana twebwe no kumenyekanisha ibintu vyacu no gushora ibintu vyacu mu mahanga kugira ngo amafaranga dukuyemo y'agaciro aze kudufasha gutera imbere gusumba ko turiko turatera imbere. Abantu b'abarundi barakunda cyane gushidukira ivyo mu mahanga, mugabo jewe ndabumva nibaza ko uruhara runini nyarwa twebwe nyine abanyamyuga dukwiye kwiga ingene dukundisha ivyo dukora. Ariko rero mvune akagohe abarundi bene wacu n'abashiki bacu, harya umuntu atikunze nta nuwazokunda. Ubwa mbere bubanza gukunda ibintu by'iwabo, kuko ibintu by'iwacu ni ibintu bwa mbere na mbere ho biva mu bikoresho by'ubwaha nyene, sivyo duheza ngo tuje gukura mu mahanga. Murumva niyo turiko dushorera abo ngaha iwacu. Iyo rero dushorera abiwacu kugira duhingure, duhinyanyure ibintu mubona, nabo bogira umutima mwiza utugurira kugira ngo baze kwinezereza kandi banezereze abandi mu mazu iwabo, canke bambare ibikozwe ngaha, ibikorewe ngaha anye, byaba ari bijanye n'impuzu, byaba ari ibintu bijanye n'ubudede bambara, byaba ari inkono zo gushariza mu nzu, byaba ari ibishusho n'ibicapo tugushira mu mazu, bitwibutsa cyane cyane kahise k'igihugu cacu. Abana bavutse batabona mu mazu iwabo ivya kahise ku Burundi, murumva bazocidukira ivyo babona mu mateleviziyo bijanye n'ivy'abanyaburaya, uko abanyaburaya baraturemereza gose ibintu by'iwabo, ugasanga abantu ntibagifise ivyakaranga n'umuco vy'iwabo, basigaye imbere biyumvira nk'abazungu kandi atari abazungu. Nahareje no hanura yuko abantu badakunda ibintu by'iwabo bamenye yuko burya baba bariko barisamburira ko ico bohera ko bobanza gukunda iwabo imbere gukunda ahandi hoho. Badakunze ivy'iwabo ngo bace bayikundisha abanyamahanga, bazoka bariko bararonka udufaranga badutwara mu mahanga gutungisha abandi aho kwitungishije bo nyene ubwa mbere na mbere. Murakoze.